yuko je nigeze gufata rero decision yo kuvuga ati jewe sinzogira mariage. Narifise n'ukuntu ncamvuga none gamana ni kubera kije ntavuga amajambo menshi ndigera no gufata umunsi nkabisengera nkabifatira jene. Nta muntu ashobora gushavura nta kintu gifatika kimushavuje. Nkiriwa ameze nabi, nkiriwa abantu bose numva sabagenzi banje. Umuntu ambujije kuvugana banumva ko anziritse, anumva ko amboshe, ankuye mu buzima bw'iwanje nategezwa kubamo. Benshi ntibigera babimenya, birakwega ibikomere byo mu muryango. Nkuko umwana umwe baguma bamutuma, uyundi ntibigera bamuvuga. Ko umwana umwe misi yose haje abashitse muhira, umwana bace bamubwira ngo aje kurarana n'umukozi. Naramenye ko ndi umwigeme mwiza kandi afise agaciro, ari valorize mu maso y'Imana. Arigiye wasanga nitanze nkakora umwanya munini, nkava mu gatondo nkashika mubwo umuntu akaza ambwira kiye gusa. Ntanagushimiye ku mwanya dushavurirane n'umuntu wo mu nzu. Twaramara nk'imisi 3 tutarabana, tuticarana ku meza, umwacuku undacuku. Haro n'uwambwiye ati ujya muntu nibuye Imana yashize mu muryango kugira twese dutsitare. Narakomeretse, ndaja muri depression, ndagira perte d'intérêt iri totale. Sinagishobora kuja ku ishure, sinagishobora kuvyuka ngufungure, narafungura ibintu byose bikagaruka, ndagwara, ndaba nabi kwera. Uri umuhungu uri kuri testa abakobwa, uri kuri testa batanu, urashaka gushika kuki? None uyo muntu ataguhaye uwo mwanya, ndi fiançailles, nashobora kuguha mu rugo. Ago mu rugo deja ikirahuri kimenetse muhira bakubita jewe byarigeze no kunshikira. Shalom shalom bakunzi ba SSH Burundi TV, turabaramukije mu izina rya Kristo Yesu. Turabaha kaze kumboneshakure mukunda kandi muze batari bake. Yishira hamwe SSH Burundi ni urubuga ducisha ko inyigisho za SSH. SSH kora mu nkingi zine arizo twita ama centre therapeutique, centre médiatique, centre missionaire, centre de conférence. Aho hose ni mu ntumbero yo kubaka umuryango nezerewe kandi ufise ubushobozi. Turi mu ndwe guhimbaza isabukuru y'imyaka 2 SSH imaze itanguye, aho habaye ibintu bitandukanye. Uyu munsi turamutse tuganiriza abajene baza kutuganiriza batubwire mu iyo myaka 2 canke ico bashobora kunguka muri SSH. Turagutumira gukurikirana ikiganiro kuva ku ntango gushika kuhereza. Turabizi neza kuza kunguka ibintu bidasanzwe, ukabura umujene nakajye ko kumva ibyo abandi bajene bashoye kunguka. Turabaramukije mwese, mumeze neza? Neza cyane. Amakuru ni meza. Wow, baratangwanye umunezero sinzi mwahabaye iki ko munezerewe cyane. Jana tunako numviriza iyo introduction sugize. Ibyo byose. Akonako. Wow, turabahaye ikaze cyane. Murakoze. Ababonye ubwa mbere ushaka kubidondora. Yesu nashimwe. Amen. Ku mazina ni Irutingabo Axel Shalom. Ndi umwana muri banki yo ngaha muri SSH. Amen. Yesu bahezagire. Amen. Zina ndabaramukije amahoro y'Imana. Nitwa Eloge benibontu bw'Imana. Asanzwe naragira ubuntu bwo kumenya Kristo bica bimpa kuba umwana w'Imana by'ukuri. Nanje nkaba nagiriwe kandi ubundi buntu bugerekeranye n'ubundi bwo mfite mvuze ngo bwegeranya, mfite nuko bwabaye ibindengeye kuba muri SSH. Byarampimbaye cyane. Wow, Shalom yumvise ukuntu nasiguye ivyerekeye ibintu byinshi byerekanye na SSH, ntiwari ubizi ko biri. Nari ndabizi. Wow. Dutangura reka dusabe Eloge adushiye mu biganza by'Imana, asengera abakurikirane nabo turi ku mukazi. Mana data wa twese uri mu ijuru, izina ryawe niryubahwe. Reka ibyo ugomba aba ari byo bishitswa, bisohoke mu mitima yacu, bisohoka ku rurimi rwacu, bishikira abavyumva.
mukiza uduha ibidukwiriye byose amatwi yacu akeneye kumva muri uyu mwanya, sengera n'abayumviriza bose kugira ngo baronke ibibakwiriye bibereye, kuko ubwami icubahiro n'ubushobozi no kudapfa ari ibyawe ibihe n'ibihe, mu izina rya Yesu Kristo, amen. Amen. Shalom, wamenye SSH bigenze gute? Ngene nayimenye nayumva kwizina gusa sinari ko yitwa uko. Narumva nk'igihe Pastor Desire yaba yaje ino kugirisha amakonference atandukanye, naravyumva zimwe nkazijamo muganye n'izindi ugasanga sinashoboye kuzikurikirana, rero naravyumva. Novuga ko navyumva, hama mu nyuma nza kwinjira muri uyu muryango. Birafise ukuntu vyaje navyo nyene. Byagenze gute? Nengashaka Tubwire. Bon, conference ya mbere nagiyemwo ni conference yari novuga yari mixed, yari y'abahungu n'abakobwa. Niyo nabanje kujamwo, ndabereye mu Nyakabiga ndayijamwo. Hama conference ya kabiri nayigiyemwo haciyemo igihe kitari gito, yabereye kuri Gilgal, nayo nyene yari mixed, nayo nyene ndayijamwo. Hama nibaza ko ariho byavuye gufata decision yo kuzandaza ama conference yiwe. nka jewe narakunda Pastor Desire, kumviriza inyigisho yiwe akamfasha ku bitandukanye byinshi. Mugabo rero naraja nanje muri aya makonferanse muri Girugari, hariho nigeze kubera muri Royal Palace ayijamwo, mbona ukuntu abantu daboro bigisha, mbona ari ibintu byagutse, ibintu biva mu mutima, mwanya ibintu biraryoshe pe, byari bikwiye kwamaho. Hanyuma hari umukuzine wanje yigeze kumbwira rero ko hari conference iza kubera hano, cambwira ngo ni ibintu bya SSH. Sinzi ukuntu yacishijemo akantu ka Pastor Desire, kubera nari ngize iminsi ndamwumviriza catastrophe, yumva yari karangura, cyangwa ati ndaza none naca ndabimenyeramwo iyo ariyo yo mu Burundi nayo kwikora. Muri izo point zose aho hantu hose muri izo conference mwagiye ngo mutarashobora kumbure kumenya ko SSH hari, mucitaba ama conference ya Pastor Desire. Mutubwire ni kihe kintu mwari mwarungutse catumye mwemera kugaruka kuza kwiga inyigisho noneho muri SSH? Ukuvuga je ubwa mbere bwo nabonye Pastor Desire ibintu yigisha byari ibintu dukeneye. Kenshi iyo turiko turaronka inyigisho umenga ni histoire bariko baratubwira ibyabaye. Mugabo narumva ko inyigisho ariko aratanga ziri actualize, ziri mu buzima, nivyo turiko turabamwo. Kubera ko yazaracishamo n'amatemonyage yiwe, nkaca numva birampimbaye. Rero ikintu naco ne cyaciye gituma noza muri SSH. Murabona abajene mwimya bagize afishe ya choix du conjoint. Utubwira nk'agatemonyage nk'akantu wibuka mwizo nyigisho kashoye kugufasha. Yarigeze kutubwira anjour jewe natwenga ari uko nibagiye. Natwenga ari uko nibagiye, ndavuga nti umuntu yavuye kuri urugero agashika ku rundi agaparvena, sinoshobora no kubivuga. Inyigisho ziwe nkurikirana ni kirenga cyane. Mugabo narabona yuko hariho ubwa mbere aho yari nuba hageze, aca bituma mvuga nti asha ko biri kose inyigisho yiwe irafisa kandi kanovera. Kandi rero kintu ntuma mvuga ibyo bintu byose nukuntu nabona ubuzima atanga, ibintu avuga biri muri we. Narigeze kumubona ariko arakorora amosozi, ariko arigisha ijambo ry'Imana, ndavuga nti gute umuntu ashobora kugera ku rugero rwo gukorora amosozi? Nuko yumva agahinda k'ibyo ariko aratanga bitarashika kuri benshi. Cyangwa aha hantu hazuba ari hazima cyane. Jewe inyigisho za mbere nagiyemo ziwe nabwiye sinzi ko ari SSH, nyene numva nyene ari inyigisho gusa. Ndibuka yuko ibintu yavuga d'abord byaranyorohera gufata, kandi ugasanga binyorohera kumenya kwitwararika. Umva umuntu yakubwiye ngo ibintu 10
usanga kenshi birasigara mu mutwe no gushira mu ngiro rero nkama no n'iyindi nagiyemwe muri Gilgali wumva kugira ngo ibintu 10 ahandi ngo ibintu 10 rero uko kuntu yabivuze Eloge yaguha ikintu wumva yuko ari ubuzima nawe nyine ariko arabamo hari mu gihe umuntu akubwira ikintu mugo ugasanga uri kuramurana ikintu gitandukanye n'ukuntu uyu muntu ameze yarigeze kutubwira ukuntu yagiye muri yarafise conference hama baracegwa donc ashashika ahantu asanga ibintu byose ntibiratungana kandi ndakibuka gose ngo asanga ibintu biratungana arashika biramukomeretse ku buryo bwaho yadopse comportement yo kuza arashika ahantu kare kandi tugiye kubiraba niko ameze yaradutanga misal wokaza wace ukagatimana ndi nisoni umva byarakwereka how nyene umuntu ariko akwigisha ibintu afise nk'ubuzima kandi afise ikintu ashaka kuguha gishobora guhindura ubuzima bw'iwawe nibaza ko ariyo mpamvu nini ya cane yatumye ngaruka urakoze cyane turi kuganira turi mu ndwi yahariwe guhimbaza isabukuru y'imyaka 2 SSH imaze itanguye tumenyesha abantu badukurikiye ko Pasteur Desire batumire bacu bamaze kuvuga niwe mu fondateur wa SSH ikorera ngaha ni ishirahamwe rukristo rifise intumbero yo kubaka umuryango unezerewe kandi ufise ubushobozi mwifuza amakuru yagutse mushobora kuyakurikirana kuri website ya SSH ariyo www.seekandsavehumanity.org. Mumaze kutubwira icyabakwenze gushobora kwigiza inyigisho kandi ikintu kidasanzwe. Eloge, utaraza muri SSH ari umuntu ameze gute? Ntaraza muri SSH vraiment hariho ubuzima twari tubayemwo, hari ibyo tutari bwamenye, hari ibyo tutari bwatahu byinshi. Surtout nk'ibintu bijanye n'igice c'umushaha. Ibintu bijanye n'igice c'umushaha nabyo twari bwigeko kandi hariho byinshi babivuze ko muri SSH. Rero nk'akarorero jewe ntaramanza kwimenya by'ukuri wondiwe sinari bwamenye ko abasange araba extraverti. Abantu bugurutse ego bavuga amajambo no kuvuga icyo ataravuga n'icyo yibagiye. Kugeza yaho jewe abantu bari banzi yuko nashobora no kubika ibanga. Meme hariho n'ubu uhora mbaza by'ukuri ndabikubwire ntuzobivuga. Agomba afisa amakenga ati cya Eloge je ndafisa amakenga gushobora kubivuga bref. Urumva sinari bwamenye igituma rero ndibuka n'igihe hariho wundi munsi twari mu kanama ahantu acha umukobwa umwambwira ngo nukuri Eloge we numa abandi bavuge. C'était choquant. C'était choquant rero jewe nari mfise igisura kiguma gitwenga ibintu byose biri. Rero nkaca mvuga niba ninababara nkashavura nkareka kumuramutsa avura bifata ukundi yabone ko nacenda mwanka nagize iki. Mugabo nkaca nankesa jewe ibyo. Mugabo byarancumita byarankomeretsa quelque part. Nukuri mugabo naciye mbona réellement sinari bwamenye uwondi. Rero hari nari mfise n'ukuntu ncambuga none gamana ni kubera kije ntavuga amajambo menshi ndigera no gufata umunsi nkabisengera nkabifatira jeune nk'abanimana ibintu beri ibihagarara ibuka yuko ari undi munsi nigeze kuvuga ati uyu munsi je sinza kuvuga muri nama cyara gukonzi ahubwo abantu bace bambwira ngo wowe ibyo bintu uri kurazana ntibibaho nabone barashaka ko mvuga en fait mugabo bankako ndenza urugero iyo numye complètement barabona ko hari kibutse hariho n'uwigeze ko cambwira ngo gwema ngo boye Eloge yigeze umacha babu kandi ndashaka no kutuvugira urumva barabikeneye ko mvuga mugabo ntibashaka ko ndenza urugero nanje sinari nzi yuko bivana na temperament yiwanje kugira ngo shobore kurenza urugero vraiment uko nari ndo bwa mbere nuko ntari bwimenye ntitahura shade ntaraza muri SSH yava bingora kuvuga kubera yuko nasanze ahubwo hari igihe uvuga uti hari igihe uba mu kintu hama ukaza ubiho tuvuye kuvuga narimeze uko
Vyakweri ugumva uritangari nako ndiyumvira dahani mu kuntu je ntaraza ngaha anya nari malheureuse kandi biratangaje ukuntu ashaka kuba ari malheureuse yarakijijwe yaramenye Kristo undi Kristo niwe kandi ko biri niwe hinduka ry'ubuzima bwacu neza cyane mugabo hariho procedure yo gukira yo kumenya ndagwaye hama ugakira kandi hagwara umuntu ariho ubundi Kristo yaje ngo tubeho tube bazima mugabo ntibivuze yuko utaba urwaye abasigaye kumenya ati ndagwaye hama nkwiye kwivuza nkakira rero ndibuka ntaraza hano ari malheureuse naho umuntu ashobora gushavura nta kintu gifatika kimushavuje nkiriwe ameze nabi nkiriwe abantu bose numva s'abagenzi banje abantu bose bameze nabi abantu bose nabana babi umenga ufise vie iri miserable mugandazi yuko maze kuza rero ngaha nimba mpambwira mu bantu jewe a beautiful girl sinshobora kuvyiba ivyo sinshobora kuvyibagira ndi wa mukobwa vyuka kavuga ati wow ukumva wowe urinezerewe aravyuka avuga uti uvyutse mu gatondo ati si yaraki niyo wokwira ukumukiye ukatuvuga wow umukobwa vraiment siko nari imeze none umva yuko umuntu uyumva ari muri afise vie iri miserable umva wo kwibona gute yuko uri umuntu atesa ameze neza ari mwiza nugutwenga mu bantu umugani wa Pastor Deze urumva utwenga wibagiwe urumva nta buzima nta sens y'ubuzima uba ufise mugiyumvire novuga ngo niyo rencontre ya mbere no banaragize rencontre nibuka nkabwira Imana nti warakoze kwa kubunda vyuka nkumva nyene ndatesa nkumva ndi umuntu nyene w'ama valeur nkumva ndi umuntu peu importe uko abantu bashaka kubona ibintu jewe ndumva yuko nyene ibintu biri safe meze neza ndaryoherwa ndatwenga urinze ubona nababaye sha kiba ari ikintu kinini ya gose ke naho nyene nikiza kugira importance nini bisigwa ngo nibereye mu buzima nyene mvuga nti narahinduwe icyo kintu cyagutuma ubaho babaye cyari giki hari habaye iki nibaza nibirya bintu nyene baba bavuga ati urashobora kuadopta comportement kubera ibikomere kanaka kandi biragoye nagiye gusanga sinarinzi impamvu zizo comportement izo nyifato nivyo nashaka kuvuga sinarinzi impamvu izo nyifato ndazigira mugabo nabimenye urumva muri uyu muryango wa SSH novuga ngo niho namenyeye yuko ari umuntu ya adopta comportement kanaka kwera ibikomere yari natubwiye ukuntu ntoze ya pastor ukuntu ushaka gukomereka deja mama wakigutwara inda ugakomereka urumva ngivyo nushaka kumenya umuvyeyi atakubwiye ati burya nkigufise inda nari mbayeho ubuzima bumeze ukuntu ushaka kubimenya ivyo bintu vyose hama umaze no kuvuka uri kurakura mukagenda muraca mu tuntu nk'utwo onye mu buzima dutandukanye dukomeretsa umuntu yaratubwiye ngo hariho amazone cache ubwo wabonye rutazi yuko umeze uko onye ukaza kubimenya nk'umuntu akugiriye ikintu ukaca uheyajisa bisigura ngo izo reaction ugira zifatanye gose n'ibintu wagiye urahura navyo mu buzima bikagukomeretsa rero nije ndazi neza ubunye izo comportement nagira zo kuvyuka nkumva ndababaye ni bikomere nagira kabiri muhira hamagira kabiri muhira urumva twe dufise abana bane bari nyuma yanje cha tuza kubura papa mfise 8 ans urafise nka 8 ans ou 7 ans yari imyaka nkiyo onye yari mwiyo onye urumva rero gukura mu ubwo buzima umwana agira kabiri murabuze umuvyeyi musikaranye mama wanyu gusa nacugiye mama wacu arakiri muto uko mama yagize mariage akiri muto niwe muntu nibaza yuko vyagoye kwakira apfakaye umva umuvyeyi d'abord ivyo bintu atavyakiriye biraza kuba affecta mwebwe abana twarabayeho ubuzima uvuga uti no
turiko turabaho nivyo nyene Imana yagenze yaturengera kwa nyene niwe se w'imfuvyi yagenze yaturengera tukabaho neza tugafungura tukambara tukiga tukamenya mugabo igikomerero c'indani ico nico catuma mvyuka nkumva ndabishe sindyohewe ukagenda mu bandi bantu ukabona abantu bako baratwenga nkumva je wapi sindyohewe ku buryo nyene bica bigenda biba urukurikirane rw'ibindi bikomere cari ico mugo nyene watubwiye ko ngo abantu batagutahura ukuntu wari umeze mbega weho warabatahura mbere ko batahura gute ahubwo ko nabona aribo bangirira nabi bo babi nabona yuko aribo bangirira nabi kubera ko narumva ndepanuye umuntu ambujije kuvuga nabanumva ko anziritse narumva ko amboshe ankuye mu buzima bw'iwanje nategezwa kubamo des fois abana twaba turi kumwe aba bafise uko babona ibindi hari ababa bashaka ati uyu navuge mugabo je kubera ko ibintu bindimo ntibihora biguma bivuga rero mvuze babandi bakababara ahubwo nawe nkaca mbabazwa nuko bababaye kandi inkozi ico nategereje rero gusa ntarabimenya kweri byaranshoka gose umva birambabaje umva nasa n'uwatawe umva abantu ntibankunda umva abantu vraiment ntibankunda caragera n'igihe ndevelopa kuba integre ku rugero rwo hejuru ku buryo bw'uko no kuri telefone vyankakombesha bimwe bavuga ngo nitavye ngo ngeze aha utarahashika nk'ubu umuntu agaca avuga ngo ngeze kuri muri ville kandi nkiri ku buryo bw'uko binanira kubera ko naciye mvuga ubu rero ngomba mbe integre be fidèle ku buryo bw'uko ikintu cyose nzovuga bazosanga kubera ko naca niyumvira ati ibintu bariko baranyankira kuvuga bibaza ko bwo bari ubeshi muganga cyasanga ibyo bintu siko babifata muganga nurazi nyene turakomeretsanya muri ubwo buryo kandi cyane ukuntu umuntu azabatahura temperament y'umuntu n'ukuntu ashaka kuba ateye kwa ko umuntu ukuntu ateye biva kuri temperament yiwe bazita gute imero biva ku mero ziwe sivyo muranda ukuntu twe muhira turavise mu phlegmatique kandi rero ibintu vyose wewe ni slow ni bukebuke abaje agenda midushe asafara y'amasaha 3 ariko aroga ni uvuga uraza gucegwa yuja wewe hakaca habaho Shalom nawe ngaha agiye midushe kigogwa n'ikimwe ni minota 5 jewe urumva ntwara telefone midushe nibagiwe muga wewe aratwara n'indirimbo ngira ubutumwa bwiza arabwumvira arumviriza ubutumwa bwiza bugahera kihana agashima Imana ari midushe ukaza wumva turatanguye guharira ngo nesha nkaho uroze noze nyene none gende kumviriza ubutumwa muri dushe ngiye koga ndahejeje ndagiye muga nawe amaze y'amasaha 3 numu phlegmatique cyangwa rero cyadutangwa guharira kuri ivyo ngo yasharome ngo nawe nufuma iminota 5 nyene iminota 5 none sico cyantwaye noze nanje gacha ndamuga isa nawe oya ukazisanga rero wowe yageze kuja muri dushe ubu rindira twe tujeyo duhetse utujayo ubeyo nta na kibi rumva ivyo ni birakomeretsanya cane kuba udashobora gutahura umuntu temperament yiwe n'amakomportement ashobora kugira ukatusanga rero mugabo ivyo bintu antuka umaze kubimenya cyo bituma dutumirira abantu benshi kwiga biratuma umenya bigatuma kandi wakira umuntu bivanye nimero yiwe ijambo ry'Imana rivuga ngo Kristo niyaza azasange umubiri ubugingo n'impwemu urumva bizigamwe byose ko ari bitatu rero Yesu ntiyaduhaye ubwenge ngo tubwicarike kandi ijambo ryiwe rivuga ngo abantu banje bishwe no kutamenya iyo rero tutize ngo tumenye mesher zami tuzomarana kabisa mwishengera abantu benshi barakorana ko batabizi haro n'uwambwiye ati ujya muntu nibuye Imana yashize mu muryango kugira twese dutsitare nanga no muntu yarakomeretse kabisa
yanyeretse umuntu turi kumwe muri eglise Ati uyu urya. muntu Imana yamushize ngaha tuze kugira turakomereka tuze turatsitarako uri imagine nicyo kintu nuvuga bisha bigaragara Kristo namba yaraduhaye gukizwa tukamumenya tukaja mu mugabane w'abana b'Imana yaduhaye na mpwemu w'Imana kugira ngo tumenye twige duhishurirwe mu buryo bwose butandukanye rero kumenya ibintu by'imero biri ku rugero runini cyane nk'ubu ndagohe nk'akarorero nk'ubu jewe n'abandi umuntu kubera ko kuntu abasange turaba extraverti n'abashaka ko abantu bambone ko watonze waje rumva nibyo bitabonetse nategeza gukoresha ingufu nyinshi ngo mvuge mpaka bambone kubera ko sinari bwamenye uwo ndiwe sinari bwamenye ikibituma nukuri sinari bwaje ku rugero bw'uko ntahura ayarima ndinde ngabo ntangwesha ko bimenye abantu bakanyoberwa kabaza none ko wabihebye ibi abantu barambuze abantu bagize iki mugabo bon nanje nkaca ndababwira ngo simpavure nexagera gusa mugabo ico gihe vraiment ntarabimenya ibintu no kuri vy'imero meshereza abantu no kuri beshi muri eglise turiyo kandi n'abatarakira Kristo batumirira kwakira Yesu Kristo kuko byukuri ngo abamwizeye nibo bahawe ubasha bwo gucika abana b'Imana sino utarimwe mu bantu bizeye Kristo no mwiciro bica bikugora mugabo warakiriye Kristo ukaba ufise imerita hingu ariho nawe uzoshira mu muriro wonye kubera ko benshi uzobasitaza baca bavuga ati uko niko bakira Kristo kandi nawe ubatsitaza kuko atavyuzi ubatsitaza kuko atavyo wamenye kuko utimenye wowe ubakomerekeje d'abord we ntuzi ico ikibiguteye hanyuma ntumenya wowe ukuntu bakira ibi ukabasange twebwe turakira mugabo mu mwanya muto biba byaheze niyo mpamvu je kugira ngo ndarane ikintu bankoreye kibi birago sinzi ibyo bintu biba byakoze screenshot mi telefone yacu niyo ifise ibintu byinshi na message umuntu yakwandikiye urayiscreena ukayibika kugira ngo usubize urayimenya urayiraba screenshot jewe vraiment yaba ari nibyo kuna ama conversation yose twakoze akarara heranye uja muri message femelle twe natwe urumva message niyo ugenda gufuta ibintu message nukorako gumezayo kandi uko amatelefone yacu aba melancholique turaningoga kwa ziri nk'ibintu byinshi ugeze gufuta uranufutiki twose ukamenga tukugumeko n'abanditsi benshi abantu bandika indirimbo utuntu twose akantu kose uhuriye kuri Instagram ucuga screena kuhiriye TikTok ucuga screena ahantu hose ugu muri kurabiga niyo character yaba melanko rero ukacuvuga ngo telefone yangu ni ukibitse ibintu byinshi tahura jewe sinshobora kuactiva message femelle cyangwa umuntu akabifuta yibaza ngo ni ibintu biri kuri wewe ukacusanga okay reka ndabakarorero mama aho yakunda kumbwira ngo ni je muntu wa mbere garde-robe itunze ibintu byinshi nivyo ntambara biriyo no muri garde-robe z'abandi usanga ibintu ziwanje ahantu hose ivyiwanje mama kama none ndafise ikibazo kimwe ntusho kugabanya ibintu wewe ma byose ndabikeneye urumva rero nkaho uca wumva umenga uyu muntu arikunda uyu muntu kwiki bigenda gute mugabo tuba tumeze uko onye urumva ndagerageza nkakurayo mugani narabe nkavuga none ntiki rero n'aka kantu rero ku styliste rero birangora guta ikintu kigumaho ndakirabe ndagikoze iki uguma urondera utilité y'ico kintu biragora naco gose yuko ugikuraho rero urumva nkuya ari umusange bitogorana kwa ntahura ati atabyize ibi bintu nyene ngo amenye atabitahuye urumva tuguma muri ivyo mama ukatusanga afise yindi temperament yiwe batoyi banje uko nyene gutahurana rero bisaba ko tuba twarigishijwe kugira ushoboye kwakira uwundi umuntu mubanye mu nzu jewe urumva garde-robe yanje nawe cyo vyomba sha ni Yesu wenyene ego bra kamwe mu kandi kose karabitse kandi rero bafise n'urutonde rwabyo biba bitonze ahantu defo hari n'igihe bisambuye murakora iyo tutamenyana muri famille
turasekana biteye ubwoba. Tukiri ngaho nyine ho kumenyana hari ikintu gikunda gushika kenshi mu muryango aho umuvyeyi usanga agendera prefera umwana avuga ujye mwana ni wabangutse kurusha uyu. Ibyo ntishobora kuba mwe byarabashikiye akavuga ati je bambona umwe ukabona aranyarutse uwundi aritonda gacabona kujya nyarutse ariwe mwana mwiza kandi we wikimazi gose yumvira abavyeyi twese biriho kwana mama turakunda kwimubwira mama urakunda naka naka kwe kari uvuga cyane naka kubera iki ariwe uguma rero no wumva avuzwe arababara mama kwe kari je gumuhamagara ndagutumesha aha ndagutume kwa naka ni waruha ni waru wowe uri kurabazwa no abavyo bimenga ntari karakwizera gose muga no bizeye nawe ma tu exagères ni je umwanya wose jewe ugasanga rero turi muri nk'ibyo bintu byo mu muryango bishika n'abavyeyi baba batamenye by'ukuri abana babo amatamperama yabo ukuntu yubatse ariko iyo bamaze kuyamenya kenshi usanga ibyo bintu bidasubira kuhaba acamenye uwatuma kandi n'igituma mutuma mugabo ntasubira kwanka wa wundi ngo kubera ko aza kwikwega canka bikora atevye ni ibintu rero bishika mugabo nukuri bisaba kwiga utavyize ntubimenya ubu jewe benshi ntibigera babimenya birakwega ibikomere byo mu muryango nkuko umwana umwe baguma bamutuma uyundi ntibigera bamuvuga cyangwa ati final majesi mpa gerekaho kandi ko bashobora no kuba bamubwira ngo ujya naka ngo niwe mwana dufise ngo atwumvira reka ahubwo ntanabivugire no mu bantu akabivuga yumva umwana arashika muhira akigunga ndibuka agakuru k'umwana umwe misi yose haje abashitse muhira umwana bace bamubwira ngo aje kurarana n'umukozi karakana k'agakobwa aca kurarana n'umukozi w'umukobwa babigira 3-4 biramukomereka hanyuma umwana arakomereka abashitsi baje muhira misi yose wewe ntiyabaramutse yababaza ijambo rimwe urarara kugira abarigiriye muri chambre y'umukozi hagirikare uko yaciye abona yahebwe yatawe nta gaciro afise rero nka jewe kubera ko nka jewe nkiri muto twaragwana wamenga ni science zo kugwana kabisa hari n'umuhungu yigeze kutugirira igisirikare saa moya n'inusu bitarashika ku giperu niko twari aho mwagwanirako wewe warakubitwa ukamererwa nabi rero twaba dufite n'amaseanse yo kugwana abo nkubise bo bagaca baje guhamagara bakuru baho mugabo je ntawe nari mfise mamagara ntangana ni kubera iki ntarose mukuru wawe sinigeze ndonka mukuru wanje azarangwanirira ico gihe nanje bankubise ndamuhamagare mbe yasha nzobigenza ko umwana w'imfura ego bimwe batugira abando kubana be gasanga ibyo ntibigeze ubimenya cyangwa kubera uko kuntu bagumana responsabilité je ndibuka ko papa yigeze kunkubita kubera ko swate namba twari ari petit frère yari yatevye ikirahuri kimenetse muhira bakubita jewe mugamaze kwakira Yesu yaratanguye kuko Yesu vraiment arakuruhura umutima akagukomeza kubera nivyo byo kugwanira cendana bivamo niki biratangura guhera bigabanuka buhoro umugana agiye kubimenya ko ico gikomere gishobora no kuzana ibindi après aciye nsanga rimwe na rimwe ntaronka umuntu nkonfye ibintu byanje 100%, ntabimuha nyine byose bikwiye ugasanga hariho utwo nisigariza canke iki mugabo ntaramenya yuko ibyo bikomere bishobora gutuma izo comportement ziba ariko vraiment ndashimira Imana. Nibaza ko icambere coco cankomerekeje cyari co gihe novuga ngo twabuze umuvyeyi turi batoya bituma nyene wumva umenga bivanye n'ubuzima warubayemo peut-être ukumva umenga ugiye guhinduka kandi ushobora uri umwana muto y'ivyo ntushobora kugira kubihambya kuvyumva ahubwo bigenda birakwafecta uko ugenda urakura bijya rero usanga n'abandi bana bakurana abavyeyi ukumva papa wewe navyukuranye kandi nibaza ko vyafecta abakobwa cane au point yuko je nigeze gufata rero decision yo kuvuga ati je sinzogira mariage. Kubera iki? Kubera ko urumva waravuga uti wabona ico gicapo c'umuntu mubana et puis aragusize ndavuga finalement nimba aruko unye bimeze
wapi nta mpamvu nimwe jewe ntarakizwa urumva aho navuga ati umwana n'umunezero nzogerageza mvyare nyine hanze mugabo uyu muntu tuzoba tuvyaranye ni condition bivuga ngo turavyarana mugabo nta bintu vyo kubana ugenda uko iwawe nanje ngenda uko iwanje nsigarana umwana numva umenga nivyo twibereho je n'umwana ko cari ico gikomeye co kumva umuntu turabanye hama ntagihari naravuga ati ivyo bintu oya sinobivamwo kweri cankura rero uko gushikaho jewe vyananiye no gufata decision birya abandi biyangaja mu mahorasiyo apana kumvo zindi zo kuvuga ngo ndacari muto canke iki oya ufata iyo ngingo kubera yuko wavuga uti nta gahunda zavyo vraiment fils nta gahunda zavyo nifitiye kumva umenga uraza guhebwa bwari ubwo bwoba gushikaho ndavyiyumviriye unandonde nkavyiyumvira yuko ushobora kuca umbwira ati biraheze turabivuyemo numva umenga ivyo bintu je navyo no support navyo noshobora gushikaho rero abagenzi banje batangirira icizero nabijya wicaranye n'umugenzi akakubwira utuntu twiwe twose akakubwira uwo amahorasa yiwe sitasiyo amahozi ziwe wowe nawe akakubaza ukamubwira ntavyo yumva umenga uramubeshe gute Shalom mwe kuntu ndakubona ndakuzi niki ushaka kumbwira gute ko ivyo bintu atabihari ugasanga n'abagenzi bo bagenda baraguta ko icizere ko abumva umenga nta cizere bafitiye cyo kubabwira ibintu vyiwawe urumva alors que nyene ntavyo babihari ku buryo na mama wiwanje yambwira ngo ndi trop discrète uri discrète ntuzi kuvuga ibintu vyawe ibintu nk'ivyo akacambwira yarakunda kuvuga akantu ngo uhishanga ubwari nyoko ntiwarama numva umenga nyene yabivuga muri we yo kuvuga ati kweki utambwiza ukuri kweki nimba hariho umuntu muri kumwe utabimbwira alors que nawe abahari kandi na gahunda n'abafise umva umenga ivyo bintu by'abantu bose bama bahebana nkavuga ivyo je navyo noshobora navyo novamo nyene urumva ko caba ari igikomere kiri kure rero nyene umva ibintu biza guhinduka nyene umaze kumenya ko urwaye hama kivuza ugakira ukamenya kugirira icizere umuntu ukamenya ko umugambi w'Imana ari mwiza ku bugingo bw'iwawe kacubona rero ukuntu Imana yagira turengera ukumva ni ibintu biruhuye umutima kandi iyo umuntu anezerewe mu mutima vy'ukuri abaho neza hari ibintu atagirira ubwoba hari ibintu aba yumva umenga Dieu toujours au contrôle de tout ukiri ngaho watubariye ko uyu munsi ushobora kuvuga ati I'm a beautiful girl cyane ukavyatu ukumva vraiment proud yabyo cyane vraiment watuye ko wabitoye ije muri SSH ni kihe kintu bagukoreye special cyatumye witora mu bwo buryo ushobora kumenya kumva ko by'ukuri nawe ubwawe hagaciro nyuma yo kwimenya no kumenya imero yawe icambere twasanze abavyeyi beza cyane séance ya mbere twize ku kintu ca identité Eloge en tout cas aravyibuka no hantu umuntu yigiye cyane aramenya icari muri Kristo Yesu ego niyo point ya mbere namenye icondi muri Kristo Yesu naramenye ko ndi umwigeme mwiza kandi afise agaciro ari valorize mu maso y'Imana nk'umwigeme yakijijwe rero ico gihe twiga iyo identité ico umuntu ari muri Kristo Yesu nk'umuntu yakijijwe akakira Yesu nk'umwami n'umukiza mu bugingo bwiwe nari naramwakiriye Yesu ego kandi n'ukuri kumva ko ndi muri Kristo Yesu vyari bimbumvye vyari binezereye kwa niyo refuge ya mbere nagize ngaha mwisi kwamva twari twarakomeretse twarahuye n'ibintu vyinshi urumva twagiye muri Kristo Yesu nko kurondera ubuhungiro mugani twaharondereye gukira urumva twarahungiye gusa nk'umuntu arondereye nyene ubuhungiro muri ambassade mugabo nuza gukizwa niki kuhaguma si solution gusa urakwiye kumenya neza konje muri Kristo Yesu unza kuhashakira iki Imana iciduha ama rencontre meza muri we
tuhahurira n'abavyeyi rero beza ngaha anye baratwigisha umva ko twize ico turi muri Kristo Yesu hama tukiga kwimenya no gukira ibikomere. Rero izo séance zaramfashije kumenya ko ndi umuntu w'agaciro cane gose, kandi ntarindira umuntu ko azoza kumbwira ngo uri umuntu w'agaciro. Oya, ubundi hari igihe umuntu arondera ama appréciation y'abantu, muga abantu ko bakomeretse biragoye ko umuntu azoza akakubwira ngo uri mwiza. Hari n'igihe akubona waberewe ntanabikubwire kuberewe bigaherera ngaho. Umva rero nyene je maze kuza muri uyu muryango sinigeze nsubira kubanza kurondera ngo umuntu aze kwa apprécier ikintu canje canke ngo ukuntu meze, ukuntu nambaye niki. Je narumva yuko meze neza, mvyutse nyene matine yanje imeze fresh, ni sawa. Bashize ahantu ho kwiyumva jewe rero, je niyumve, je menya agaciro mfise. Umuntu nahatokambwira banze kumenya je d'abord yuko ndi umuntu w'agaciro. Ivyo vyarandemeye umunezero. Urumva ko vyashize ahantu ho kumva ngo naho ntagize abo bantu bose mu buzima ba apprécier uko ndiko ndabaho, ntibishaka kumbuza kugira kubandanya. Rero cambaho nyene meze neza, ubu unye urumva yuko ari sawa. Ikintu nico parfois turahura n'abantu kenshi mu buzima kubera ko batigeze batahura bamenye umuntu yubatse uku kuzo kubwira iki cagenze neza ugasanga bica kure. Ibuka ari gihe wasanga nitanze nkakora umwanya munini nkava mu gatondo nkashika mugo umuntu akaza ambwira kiriya gusa ntanagushimiye ku mwanya umaze. Kiriya cyonyene byarigeze no kunshikira utu emoji tumwe ndabwira na petit frère ntasoye kutondonga iki kubera igihe kari kankomerekeje kubera umuntu yaguma akandonga iki yego karakomeretsa ndakadavyibuta. Emoji ukazibona umuntu uramubwiye Eloge kandi umubwiranye ubugwa neza ati ndagukunda, ubugwa neza atandi arrière pense ufise ukazona kwishura emoji imeze nk'uko umuntu akubwiye ati nukuri ndagukunda. Okay, umva bitari reciproque, umva umuntu utamukunda fumumubwira uti murakoze hama nyene ucureka kugushira ko ati nanje ndabakunda uvyihorera. Ubundi twarakomeretse niyo umuntu akugenda gukunda nyene umengana nakubesha micumenga biri mwa cyao kamenga afisa kandi kantu kari nyoma ariko nta nakabaga hari. Jewe rero nace ndabibona benshi kubera ko tutigera twiga vraiment biradukomeretsa kabisa. Ati emoji rero emoji jewe emoji sindi oya ubu narakize nta niyo nkicibuka iyo emoji niyo mpamvu ubu nawo yirungika atacintwaye mugabo ndibuka tujya nka tune bacibarenza ko haje ana mbambonye yuko mfite umbwiye ngo tisha urambeshe vraiment sivyo novuze se urambeshe nanje uribuka cagihe nakuze mvuga ati nshaka kuba integre ku buryo bw'ukataka nakimanza kuvuga kibesha. Rero petit frère we kuba ari umugenzi turakundana muri byose nace je ubuntu nuzose kuburungika kubera ko ari uwaburungitse adafise intention zimeze neza. Wowe rero zuravuga ijambo ryose uri mari byaramukomerekeje ibyarankomeretsa cyane. We nawe ubimubwiye wari tutuye emoji yagutahura. Oya petit frère wewe yarantahuye ko we dusanzwe tubanye nk'abagenzi turabraga mu tuntu twose. Wowe ndabimubwiye yaciye antahura ati nta kibazo n'ukuri wumva amahoro nzoza ndabyandika byose. Muga kubera ko namubwiye ati hari umuntu yankomerekeje kuri utu tumessage yaciye antahura gusumba kubera ko wowe urumva ni nkawe mu psikologe wa mbere mfise jewe. Ufite misi yose ikintu kitagenze neza umuntu afitiye ideni umuntu ngiriye ibintu bitari byo umuntu yamemukiye. Rero iyo abantu batigeze bamenya ibyo bintu nkuko yari karabivuga muri SSH basanze abo bantu bafise iyo nyigisho. Iyo servo yuzuye umuntu akiga ntibininjire umuntu akagira iki normal nico kibanza ca mbere gihari kinini. Nico kibanza ca mbere gihari utoshobora no gukwizamo information zihari kwisi. Mugabo mugabo rero ibintu bijamo bipanze nabi kimwe kikagenda nk'uki ikindi gasagigenda nk'uki cyagitwara nka espace y'ibintu 50 byari kujamo. Rero izo information ko zigenda ziranyurana zuzuza ikibanza
wa muntu rero akorokerejemo imara imwe gusa ikintu kigukomereza ni ngorane. Ni kuri ba bantu usanga uvuga kimwe gusa gahita ubona umengana kigize kinini. None nk'ubu ntumva Shalom nk'aka kantu yari karatubwira jewe akantu gatoya nayo ifise amakaprice kandi rero arenze unkoreye akantu gatoya gato gusa karaba kanini kuryo dushavuriraniye n'umuntu wo mu nzu twaramara nk'imisi 3 tutarabana tuticarana ku meza umwacuku undacuku mwiyumvira ingene ukutamenya ikintu ushobora kwameliora mu buzima biratuma umuntu abaho nabi ikabutandukanya n'uwo muvukana ijana kwijana. Rero je novuga nti twasanze abantu abavyeyi muri SSH je nagomba ntumire abandi bajene bariko bifuza kubimenya bifuza kwitahura kuko twabonye shwadi konje kuri afishe mugabo twashitse nta nibyo banatubwiye daye babitubwiye ku kanyo kuko baraturetse baratwereka abo turibo bica biraduha gutahura vraiment finally nariko ndondera ibintu mbona umenga ifise n'ico mfatira ko nico ngiriki. Rero abantu nimuze vraiment je nabwiye ababigisha biwacu tinaho mwo dutumira ko séance yo kubaraba gusa je no twoyoye umunsi twiga iriya séance yo kwimenya no gukira ibikomere. Eloge nimba batakuyambiriye warahombye ikintu kinini ya gose ona bijya bintu tukibitangura ntiwaruzi ibintu iyo bije ariko Atanasi yakubwira ngo iyo mvire ngo zana ikintu cyakubabaje ugishira imbere yawe byari dur ngo kandi n'ubu urakibona numva akakubwira urakibona aho rari karagusonga urumva ngene cyagarutse no mwijoro byase kuryama ukumva nyene urapfuye mugabo the way rero bakuyambira ntibaruhe ntibarambigwe uri kurarira umaze amasaha 2 batinze baricara hasi bagusanza aho uri uraryamye ubaryamye ko nta kibazo na kimwe bafise. Yesu nyene tubatubura ukuntu nyene tubasigura tubatura ukuntu tubavuga tubatubura amazina tubita ubundi batubereye nyene abavyeyi batubereye abavyeyi beza cane kandi Imana ibawumugisha cane Imana ibawumugisha n'abantu nyene Imana yaduhuje nabo sinzi nyene ingene no mbambura nyene n'amazina no bita. Eloge yavuze ngo badutumire basi vyonyene bicare tubarabe kubera ko nimba hari abo turi bo uno munsi ni kubera ko babigizemo uruhara runini kandi cane. Ni hajya bavuga ngo umuntu agira urukundo kuko yahariwe byinshi acagira guhinshi. Era aba bantu no kuri batanga ubuzima ni ibintu byinshi byadukomerekeje mu buzima umuntu atigera amenya ariko ushitse vraiment muri SSH hari ibintu byinshi bihinduka kubera ko igituma bihinduka d'abord ni inzira babiguhamwe the way bakwitangira bakwitwararika. Jewe naravyibonye ko umuntu vraiment sigaye nshimira Imana bise ubuzima bwiza ndaharira ndabayeho nyene numva ko ndi epano. Urabona bimwe bavuga umuntu ari epano uko je narigeze guhura n'umuntu ankomeretsa bimwe byo ku mutima uburyo bw'uko numva no muvuga ahantu hose mugabo kubera ko ijambo ry'Imana ritubwira ngo ntukararaze inkuru y'umubanyi aca ntekereza gase nabikora kubera ko by'ukuri ntahura icarijo nabikora kubera ko ijambo ry'Imana gusa ryabimbucije mugabo iyo mba naratahuye guharira by'ukuri ibanga kubera ko naciye ndamutahura wewe doboya yandabamwo ntiyarihuye niyo jewe ndi kandi ni kwakona amatamperama atarahuye ewa akambomora urabona bimwe byo kwitsitsa avuga ati akagukomeretsa byanyabyo urumva bimwe basi bimwe hariho gukomeretsa umengo ufashe inyundo n'umusumaraho hariho kuzana tracteur vraiment tracteur ukarandurana n'imizi yoboka injuru narigeze gutaha 23h imagine igihugu uriko 23h urabitahuye wakiriko naramusabye ngiye mu rubanza ntibikunda ko ibintu ndabikora
canza 19 mvuye mu rubanza rutanahetse ndabikora bya bintu biheze 23h ndabiheza byose abibonye wowe yabonye mwikosa gusa rimwe nakotse sinasoye kwishura n'ikintu nakimwe ndavuga nti umuntu atabonye 23h akabona irikosa nabonye mwete sacrifice ucutaha usagahinda gendo cyame nakundi mugabo rero maze gutahura afata iyo procedure yo gukira ibikomere ko ntiturakira gose kuko atanazo ni wahora tubwira ngo najewe ndi mu nzira yo gukira ngo ngumba nkira kuko ubuzima twabaye mu byukuri buzotegezwa kugaruka butegezwa kugaruka cyane niyo mpamvu abantu bose baratumiriwe kumenya zino nyigisho bakimenya byukuri bagatahura aho bari bo kumenya Kristo nukuri nico kintu cambere kirengeye byose mugabo Kristo ataguhaye kwimenyana akagusubiramwo akakubaka bushasha kuko bano bantu batanga ubuzima nabo bahawe na Kristo rero twasohoka ngaha muri SSH ubona ko ari undi muntu asohotse mu nyigisho zatanzwe muri SSH nkuko Eloge amaze kwivuga harimwe nizo kubabarira Shalom byo byaragufashije zagufashije kizo nyigisho byagenze gute zaramfashije rwose nticari igikorwa coroshe batiye kuku hariyo nyine amakosa tuba twarakoze mu buzima bivanye nuko kuntu tuba tumeze izo mero zacu ugasanga hari abantu wakomerekeje rwose mu buzima rimwe na rimwe ugasanga hari abantu watakaje bari abantu bawe bikimazi ko hariyo umuntu adashaka kugusuporta bivanye n'ama comportement ubufise caractère kanaka agati none gusuporta uyu muntu vyogenda gute amakosa nkayo ugasanga aragutumye utakaza abantu cyane umva wisanga uri mu buzima bwo guhora usaba imbabazi kuva nivyo je novuga kuva je muri SSH nabayo mu buzima bwo guhora nsaba imbabazi buri gihe nama numva ati aba bantu nababaniye gute nkatangazwa n'umuntu yagumanye nanje nkumva biranangaza nkumva no mubaza ati buwe vyagenze gute we ugume iruhande yanje ushobora gusuporta ivyo bintu byose kukuntu meze niki ukumva uratangara abandi nyene ukabegeye ukabasaba imbabazi nkuko Eloge yakaravuga sanga wari umuntu avuga cyane amajambo menshi ukiretrouva n'ikintu umuntu yakubwiye cibanga ubu none ugiteye inkuru wundi muntu ukaba ushize ubuzima bwiwe hanze uyo muntu wumva biba byoroshaka kubabarira no kumusaba imbabazi biba bigoye ubundi nandi uba witeze uti jereka nkuri ico ntegerezwa gukora ubundi sindaniteze imbabazi mugareka ndazisabe nyene ndazisabe kugira numve esprit yanje iri tranquille hama kuzimpa navyo sinzi aho bizogenda kuko naje ngiye kuvyiyumvira vyongora kubabarira umuntu yakoze ibintu nk'ibi mugabo kubera Imana ugasanga nyene irabikoze babandi bakugarukaniye mu buzima kwako ibibonye kumbura ihinduka ryawe hama kubabarira navyo nkaje narifise ikintu cambabaje gose iyumvire uri umwana udafise papa wawe ukuranye na mama wawe hama ndavyuka ico gihe agera ahantu ho kurondera ibintu je nari nkeneye kwiga ndasaba ishure hanze ndasaba nyene bourse hama ndayironka muga ndayironse ico gihe vyansaba mail justificative yerekana yuko réellement yuko fise uburyo kanaka bwo kuzobaho urumva hariho ivyo bakurihira n'ivyo lisansi kwirihira hama umuntu yari yampaye situation bancaire niwe yategetswe kwandika mail yuko justifia yuko ntegerezwa kugenda kwiga cyanda yimubwira ndambwira ashaka kunyandikira mail ko bakeneye mail y'umuntu ari censé kumfata en charge muri ibi bintu arambwira ngo ndayikwandikira madame ana adresse mail yende yarungika ko iyo message ntiyabikora bukeye ndasubira ndamwibutsa arambwira ndacaye mu kazi kenshi ndabikora ntiyabikora iryo gatatu ndamwibutsa noneho ngira vyavuyemo arambwira turi kurangora birangira ayo yanditse birangira imisi baduha irahera noneho baransubiza passport yanje
arambwira ati ntibigikunze, narakomeretse pe, narakomeretse ndaja muri depression, ndagira perte dentaire iri totale, sinagishobora kuja kw'ishure, sinagishobora kuvyuka ngufungure, narafungura ibintu byose bikagaruka, ndagwara, ndaba nabi kwera, vyari bigoye kuzomubabarira. Hama maze kuza rero ngaha muri uyu muryango wa SSH, nibuka nyine Atanazi ariko aravuga ngo gishira imbere yawe ikintu cakubabaje, kizane cibuke, ntugifuye, cegereze wewe ucumve umuntu muzane, nimba ari umuntu yakubabaje, nimba ari ugishire ngaho. Naragishiraho nkumva ndiko ndava neza amaraso mu mutima, ndakomera, urumva wamenga nkomeretse gushasha noneho. Kwa yari wa muntu duhura cash, niwe muntu yankomerekeje kandi akankomeretsa ntavyatsi, ivyo bintu vyabaye uko. Maze kumubabarira, niwe muntu nakunze, maze nuvuga ati ndafashe ingingo yo kubabarira umuntu, naramukunze, niwe muntu nandikira hafi imisi yose, ndamubaza uburyo ameze, ndamubaza vyose, niwe muntu nsengera, niwe muntu mbwira ko nkunda kenshi kuri telefone, niwe muntu mbona ivyiza gusa, ubundi ntakimubonamo ikibi na kimwe akora. Ubundi niyo bagerageje kumuvuga nabi, ndabavuga ati sha nta muntu mwiza ahari nkawe, kubera iki niyo procedure yo gukira. Urumva vyari bigoye cane, n'ibindi rero wasanga nyene vyagiye birahaba nyene. Mu gico nibaza nico kintu cari gikomeye cane, ko niho hantu nari mfise chance, niho hantu numva umenga ubuzima bugiye guhinduka, niho hantu numva umenga noneho Shalom arateye intambwe, arashitse ku nzozi ziwe, muga nyene birangira noneho vyose bisesetsaho. Vyari bigoye, urumva uwo muntu wamenga gusubije mu buzima bwa kera niki, ariko ndamushimiye Yesu yashoboye kudushikana kuyo ntambwe. Murakoze cyane, mwatubwiye ibintu mwize muri SSH byashoboye kubafasha. Icyambere twumvise ico muri Kristo Yesu, turumva kwimenya no kumenya ibikomere mwahuye navyo nuko mwagwanye navyo, ko mwagiye muri procedure canke mu rugendo rwo gukira ibikomere. Mutubwira na point yo kubabarira mu bintu mwize muri SSH, ivyo na tugezaho. Noneho hari ikindi cyabaye ku bajene cyo kwiga kugira choix de conjoint, guhitamwo umupartenaire wo kuzobana nawe, umufatanye urugendo rw'ubuzima. Duhera kuri Shalom, yatubwiye ko ari hano yigeze kugira avuga ati jewe numva ibyo kuzoshobora kuri mariage ntibikunda. Uwo bahora hindi iyo ngendo arabahumuriza abantu. Narayihinduye cyane, gusa ntivyari byoroshe. Hama urumva umaze kuza ngaha bakakwigisha icuri d'abord muri Kristo Yesu, wumva yuko ibintu vyose uzocamwo ni plan d'Imana, ni projet iri parfait kandi iri diva. Bisigura yuko uba wumva ari vyo bikwiye. Urumva urimenye, ico ni cambere. Mu kugira choix du conjoint ndenda kuvuga ibintu bitatu gusa, sinza no kurenzako. Icambere uramenye icuri muri Kristo Yesu, identité yawe. Ica kabiri urimenye, uramenye ibikomere vyawe, noneho urabikize. Muko gukira urazi icuri, ni uvuga umaze kumenya icuri, ubundi muri choix du conjoint urondera kiriya kintu udafise gikombla. Ni uvuga uramenya icuri, umenye ico ufise, twarize makarite, twarize ivyo kwameliora niki. Umaze kubimenya ivyo vyose, niho ucumenya rero ikintu ubuze. Ni uvuga ico kintu ubuze, iyo gishitse imbere yawe urakimenya. Ni uvuga umaze kwimenya, hariho umuntu aza ugatinda ukavuga uti ayavura uyu sino namutevya. No mu bantu mvuga ngo bimwe cyo bwatsi ngo ngiye gusenga, mu bantu no kurugenda gusengera, uyu muntu n'ukuri ntarimwo uyakaba aravuyemo, ugasukiga n'uwundi ukaraba.
n'ubu urashobora gutora ikintu kimukuramo bisigura ngo ugeze kuri wa muntu uraba ukihweza ukavuga ati sha nabuze vrema ikintu kimukura uyu muntu ahomplisa vya bindi nkeneye ahomplisa nyene urabura ikintu nyene kimukuramo bisigura rero muri choix du conjoint ubuzi icuri ubuzi nico ukeneye ico rero ukeneye gishitse iruhande yiwawe urakibona sinovuga formule ndende ngurabire ku bandi nguko babigenjeje niki ni wewe n'ikintu ubuze muri wewe nico ukeneye rero kigeze iruhande yawe urakibona iyo tutarimenya ngo dutangure no gukira ibikomere umuntu aba ari kuvere y'ibyo bikomere mfite abayugaranywe muri prison y'ibyo bikomere byiwe ushugira choix selon y'ibikomere ufise none ni hari abantu batubwiye wasanga ubwa mbere yari umusange avuga amajambo menshi mais comme bamubwiye ayo majambo yawe ona asi uranga twabirambiwe ntusubire agaca hinduka akaza mu bamera hamwe wo mwitiranya n'abamera aranumye nta jambo ry'usubira kumwumva ko nta kintu kimwe uzosubira kumurondera ko nguronke neza wabaye perdi ibintu by'iwawe ntabyo kironka mu ngaho muri uwo muntu ni kuvuga ntumenye uwo ari we sesa uwo muntu nani waza kumurondera baza ngo uzomutora ni bamwe mushikarira mu rugo rero agaca yerekana uwo ari we twadesi ko mu rugo ntiruhindura umuntu rumuhishura uwandi ahubwo rugwerekana ishusho rufata wewe uhindura gusa riyo nuvuga wari wicaye muhiri wanyu ruraguhinduye rugutwaye iwawe ugaca ugaragara ubundi urumva kandi bica bigira iyindi en fait no bire exploser d'une manière exponentielle ku buryo bw'uko umuntu uko rero ashitse mu rugo urumva aca yisanzura dabo abariri acabawe abikwereke rero byose urahuye rero n'umuntu nimba yamena ikirahuri amena bita en fait aja ku yindi niveau yo kugaragara mugabo mu nzira yo kumenya ibikomere byawe ugafata intambuko yo gukira d'abord bihindura ya shusho y'ibikomere bikayigukurako hanyuma bimaze kuyigukurako uba wa muntu rero wategerezwa kubaho ikindi kintu nabonye cyashimiye choix du conjoint usanga abenshi bata ama valeur yabo alors kujya umuntu aza kuri ama valeur yiwawe siwe normalement umuntu we ama valeur yiwawe ntaya viola aguma hari rero iyo umuntu azogusaba guhindura kuva kuri valeur kanaka yiwawe akaguhinduza ukwiye gutahura ko uwo muntu atari we rero kenshi nous les filles usanga harashaka kuza umuntu nivyo wamukunze mugabo agerageje kuguhinduza ibintu kanaka imyitwarire yawe uburyo umeze niki alors ko ivyo bintu warakoze cyane kugira ushobore gushika ku ntambwe kanaka ugezeko kugira ufise mindset kanaka uba warakoze urumva umuntu araje arakorotse ngaho kwagusa umukunze ubundi mu rugo baratubwiye ntihubaka urukundo gusa urashobora kuvyuka mu gatondo ukumva umengo uwo munsi ibintu vyabishe none uraza kuruvamo haba hasigaye ama valeur uca wubaka uwo munsi nimba uvyutse ukumva nuri muri mood hatasigare ama valeur niyo yubaka uwo munsi none yumvira wajanye umuntu no mu rugo za valeur wazitaye za valeur yazivyoye bisigura yuko nta gaciro gifise est-ce que umuntu aviola ama valeur yiwawe agutwaye he azokwama bikubwira no mu rugo azokwama bikwibutsa nta gaciro uzokwigera ugira ubundi rero umuntu agukunda akwikiza valeur kandi niho wumva yuko ari wo muntu we Dega noneho n'ubundi nk'ubu umuntu akweretse ses valeurs bica byoroha kumenya uwo ari kuko abantu benshi turi défini par des échecs oro ni bya bikomere twabana uya ni vya bindi rega Eloge uzamfungura kanacungwa kangunda kihoze kwikukihoza kwikukihoza ni mu rugo kazokura kazokura rero nka jewe nko muri choix du conjoint kubera ko Kristo dukunda azotugiza neza mugabo ikintu ca mbere kubera ko uba warimenye umenye ibyo ukeneye
rero iyo choix de conjoint rero twe twabona ati ibintu 10 uzorabirako bacuguruka rero mu kirere ati ibi bintu 10 ntabibonye oro baca baratuzana buryo ibyo bintu 10 biri wabo nk'ubu jewe ndashobora kwihanga karorero jewe qu'est-ce que j'ai à apporter dans une relation nk'ubu unamba umuntu asanze mvuga by'ukuri agacambwira ati uvuga amajambo menshi afite yafashe yuko ya majambo ariko ndavuga ari defu ni ibintu byo hasi cyane mugabo prenons un exemple nk'ubu naharaje aciye yifuza ko muri ya majambo mvuga haba mwayo ubwenge bwinshi urumva itandukaniro rihari ry'abo bantu babi nuvuga n'umuntu yipfuje by'ukuri aragomba kukwereva ku yindi nivo aragomba kugukura aho warura kuduza encore nivo jede muri choix de conjoint d'abord umuntu aguhabesa umuntu akubwira aguma kwimiriya mu bantu ico kintu kirababaza nambo ubona yuko by'ukuri uwo muntu agusubiza hasi atari umuntu akwereva umuntu mutazofatana ukuboko ngo musenge Imana umuntu mutazofatana inzira y'urugendo rurerure rungana kuraho cyo gituma nagiye ndabyorosha nkavuga nti ibi bintu reka sindabigendamo gahoro narenze ko ari ahantu nafise marche arrière tuzavuga ngo narihenze ngo reka nsubire inyuma musubire kugira choix ahora batubwira swat ni juru rito swat n'umuriro muto ukaba urabura kandi mu muriro mukuru urumva tube by'ukuri abantu d'abord bahinguwe na Kristo hanyuma twahinguwe mu buryo bwo ukiri bikomere tugatahura abo turibo bica byoroha rero nka twebwe abahungu kintu cyambere dukunze turaraba ibintu biri superficiel vrai turaraba ibintu by'inyuma normalement umuntu n'ama valeur uvuze valeur gombye kuvuga iki dufate par exemple uri kumwe n'umuntu à chaque fois afata ama décision atakubwiye ni kuvuga uyo muntu ari non communicative ntiwibaze ngo mu rugo ngo adoca gukomunika toujours azokamafata ama décision mu rugo udahari azokumenyesha gusa iyo ni valeur ya mbere umuntu ategerezwa kuba ayaga communication mu rugo ntiwibaze ngo niho muzoca muyaga ngo rero byibatse canke umuntu muri relation harakwiye kubaho respect mutuel kwacu usanga ntazi kubaha iyumvire rero umuntu ntakubaha muri relation apfa ikinakubwiye apfa ijambo akubwiye mu rugo ntibizoca bigenda ahubwo azova kuri wewe aje no ku muryango wawe abusuzugure agirene bizoguma ari ivyo onye umuntu atari honnête mukiri muri relation umuntu adashaka kukubwira ushaka guhamagara akakubwira yuko ari nko mu Kamenge nawe yaduze siko uyo muntu nazoca aza kukubwiza ukuri mu rugo ngo akubwire ngo urumva ngo ndaha cyangwa ndi muri ibi canke ngwiki ya hariho rero ibintu udakwiye kuva ko ngo ni kwa ko haje umuntu ngo wamukunze ngo ni sawa aratesa nivyo aratesa mugabo inyuma ntibikwiye na valeur yiwe bihe akanya hama ni wumva bikwiye igihe umwigiyeko ni wumva ivyo bintu uvuga uti je nagerageje kuraba ivyo nkeneye ukumva ivyo bintu ukeneye ni sawa birakwiye simvuge ngo bote nukuri pe abantu nivyo bote nivyo kumva uri proud umuntu muri kumwe ni byiza ukumva uramunezererewe ukumva ni wo munyegeza ntiwotegwa isoni no kuvuga ati uyu n'umuntu wiwanje ni byiza nivyo mugabo nibihagije en turavye inyuma gusa tuzohavura twihera iriya l'intégrité de l'homme umuntu ategezwa kuba ari intègre umuhungu nabe loyal pana ibintu byo ari abantu vraiment none tutabeshanye uri umuhungu uri kuri testa abakobwa uri kutesta batanu urashaka gushika kuki tutabeshanye batanu bose vraiment uri fort bakuri inkofero kweli canke yumvire tufatiye kuri langage d'amour umwanya twicarane tuyage ndaze hama ukaja usangura kuvuga ati je nta mwanya afise urabibona nawe urafitina canke nitugumane habiki urabibona ibintu nk'ivyo onye none uyo muntu ataguhaye uwo mwanya muri fiançailles nashobora kuguha mu rugo
ahubwo mu rugo deja responsabilité izoba ndende, abana nikazokwirukanga deja muri mukiri ngaho muba mukiri babiri gusa. Iyumvire rero murageze mu rugo, charge baye ndende, inzu, gufungura niki, nimba ivyo bintu bitamunezera, nimba ivyo bintu atabihaye agaciro muri fiançailles, yumve yuko ari bwo buzima bw'iwawe, arico kintu ukwiye gukorerwa, ntazoja kubikora mu rugo. Noneho aranaguha n'umwanya ugasanga ari ku telefone agaca yitaba amapera atanu. Uwo muntu ubivanye n'ivyo wari ukeneye ko wiyizi ucushishika. Ivyo bintu vyose ukwiye kubirabira muri fiançailles, mishwa ukabiraba ukavyiga ko. Joel ngaha muri Congo niwe yavuze ngo dusigaye dufise des hommes faibles et des femmes indisciplinées. Ajavuga ati rero mukaba muri ko murajana muri abo bantu babiri, guma wishura ngo ego oya, ego oya, mugabo nta kintu kimuzi guha agaciro muri bo. Uraba eske uyu muntu ari intègre, uyu muntu ari loyal, uyu muntu ari honnête, uyu muntu arubahiriza ibyo namusavye. Marcelino yavuze ngo none umuntu aguhaye ikofu uri umukobwa mukiri muri fiançailles, witeze iki mu rugo? Wewe utubwira icyo witeze. Rero iyo turiko turaraba de valeur witeze asha ariko ugaca umuharira. Okay, mbona na kimwe ngo ni intege nke yagize, namuhariye ngo reka tubigire birebire ngo nibisanzwe. Sawa, nibisanzwe kandi arakongera n'irya kabiri uvuge ko ari bisanzwe. kandi Atanaze yarabitubwiye, umuntu yakuza abona bakubita nawe wakura kubita. None nk'umuntu yavutse abona mama wiwe akubitwa 7 jours sur 7, 7 fois 7, 24 jours sur 24, uwo muntu biramworohera gukubita. Manza rero umufashe akire ave muri ibyo bikomere yagize akiri muto, bizokoroha rero kumenya we nyawe. Kandi autre chose, kuba umuntu akijijwe n'ibyo twako turavuga ntibihagije yuko aba umuntu wo mu rugo. Hortense niwe yavuze akantu ngo uramubonye hajya ari bwatuti ariko arahimbaza cyangwa ariko aravuga amajambo y'Imana n'iki n'iki n'iki, ntibivuze ko ari umugore wo mu rugo, ntibivuze yuko ari umugabo wo mu rugo. Hariho amavaleur aherekeza ivyo bintu vyose, hariho amavaleur aherekeza ko ariko arakora ibikorwa mu ishengero, aherekeza yuko atanga inyigisho za bien n'iki, hariho amavaleur aherekeza yuko umuntu atesa yambara neza, bya bindi byose umukobwa bashaka ku muhungu, ivyo bintu vyose ni beauté iri ni nyuma abasigaye kuraba rero uwo muntu n'umuntu buntu, n'umuntu mutsima, n'umuntu vy'ukuri abereye kuja mu rugo. Mbere yuko turangiza, mwakoze cyane ku mwanya mwaduhaye. Mukurikije inyigisho mwize muri SSH, mukurikije aho SSH mwino myaka 2 imaze ikora, mukurikije n'icyo abarundi bakeneye muri bya bice bitatu, mu mpwemu, mu bugingo no mu mubiri, ku buryo ibyo bice byose harimwo bitonze neza nkuko inyigisho za SSH zigera mu ivyo bice, kandi nizo mwize muri SSH zageze mu ivyo bice. Ni kihe kintu mwumva mubona SSH mwoyipfuriza? SSH vraiment ndayipfuriza gushika kure, gutera imbere, ishike kuri benshi bashoboka. Hariho abantu bantangaza cyane n'abatera nkunga bayo, abantu bayishigikira. Imana aho bari hose ibashikane ku kuboko kwayo kumugisha. Ego kuko ni ibintu bidasanzwe badukorera muri SSH, twifuza ko bishika kuri benshi batararonka ubwo bumenyi. Benshi basigaye bariko barakora nabi mu buzi barimwo, barabaho nabi mu ngo barimwo, barabaho nabi mu miryango barimwo. Benshi babaye imfuvyi kandi bari mu nzu, benshi barahebwe kandi bafise abo bari kumwe, mugabo kubera ko batigeze babimenya. No bipfuza vraiment yuko SSH ahantu hose Imana hose hafitiye uburenganzira, nono ihabugururire by'ukuri. Amen. Yugurure bashikeyo, batange zino nyigisho zishike kure. Numva nobwira sinzi ngira no havura mpamagara ngira n'inzego mpuzamakungu z'ijuru kugira ngo zize zibikore bino bintu, kuko abantu bo twavura tunanirwa. Mugabo ndifuza ko zino nyigisho zishika ahantu kure. Moi-même je me souviens, hariho n'umuntu yaciye ambwira ati none pourquoi pas twe tutobitanguza aho turi.
ego mpamvu jewe nk'abo mperereyemo vraiment turabiyaga kwe ego SSH yaje idatoranya ishengero kanaka yaje yugurura imiryango abantu bose bifuza kubaka umuryango bifuza unezerewe kubaka imiryango inezerewe bisigura kandi ifise ubushobozi bisigura ngo ni nyishu ku mashengero atandukanye ni nyishu ku gihugu kandi ni nyishu ku miryango bivuga ngo abantu baje gushigikira ibintu bitatu nta muntu yoreka kubipfuriza gushika kure imiryango inezerewe umuntu akava mu rugo iwiwe anezerewe nta kibuza akazi k'umuntu atagakora neza nta kibuza mu ishengero hataba amahoro nta kibuza na kimwe entourage igihugu cyose noneho kica gituza kica kiba amahoro none abantu nk'abo nta muntu reka kubipfuriza gushika kure no yipfuriza kuzobona ivyo basengeye ivyo barariye ijoro umurango bakisonzeshereza bagahebera uburyo bwabo bwose bazayibonesha amaso yabo kandi twihereyeko impinduka iriho mu muryango wanje no bivuga d'abord kwa kunda bibona bisigura ngo kandi natwe turiko dutumirira abandi kuza muri uyu muryango ikibazo kizohaba nuko ibibanza bizohava bigorana gusa SSH iragutse imiryango yuguriwe bose kandi n'ikibanza ca buri muntu wese c'umurundi wese n'ubundi wose yifuza kuba ku muryango none boreka kuza kubera nibaze babeho ubuzima buri epanu babeho ubuzima buri epanu ubuzima buryohewe ubuzima n'ukuri umuntu wese yo kwipfuriza uwundi kubamo kandi Yesu abaho umugisha nitwereka kubivugana abamama beza abapapa beza n'abajene beza batwitangiye imbere Yesu abahezagire ya turabashimiye cyane ku mwanya mwaduhaye mukabasha kutuganiza ibyo mwashoboye kwigira ngaha muri SSH ni ikintu kidasanzwe kugira ngo uzoshoboye kubona umujene yubatse mwabigiye bice bitatu birakunda dukurikije ibyo mwatubwiye mwashoboye kwiga kandi by'ukuri abajene mudukurikiye birashoboka ko ba Daniel baboneka bashadura Kemeshake na Abednego babaho babandi ushobora kwitegeza ukabura ikintu mugaya ko ayo mahigwa aracahari twabyumvise ko amahigwa ari mu kwiga zino nyigisho baciyemwo cyane murabona n'abantu beza cyane tubishimira Imana turabashimiye cyane ku mwanya mwaduhaye murakoze cyane niza ko n'ikindi gihe tukifuza ko muduha kanya muzokaduha wow bigoye kuvuga ngo izina ukoresha amasinye birakwiye ni wacu turabashimiye cyane turangiza twagira twibutsa abantu badukurikiye ko izi nyigisho ziba muri SSH wifuza kumenya amakuru ahagije ushobora gukurikirana site web ya SSH ariyo www.seekandsavehumanity.org aho hose uzoshobora kubona ibyo dukora kandi turabizi neza ko Imana izokomeza kubana natwe dushimiye abadushigikira dushimiye abadusengera dushimiye n'ababana natwe mu mpande zitandukanye buri muntu wese yadukurikiye ibi bikorwa n'ibyiwe byo kubaka umuryango kuko twese turi mu miryango SSH mu bimwe mu byigwana nabyo niko ngo nababandi batari mu miryango abo mwibarabara bajya abana mwibarabara nabo bashobore gukira mu ibi bice bitatu Yesu nabahezagire turangiza kadusabe Shalom adusengere asengere zo ku kiganiro asenge turangiza kazi Tata mwiza manugira neza turashimye ubuntu bwawe babatsi zawe kundo rwawe mwitwarariko ukomeye ugirira ubuzima bwacu turagushimiye kuko uyu munsi kwako wari uzi twe tutaraba wari uzi neza ko ikiganiro kizobaho twe tutarabaho kandi wari uzi n'ikimazi kizogira twe tutarabaho none turasenze kwako umugambi wawe ari mwiza ku bugingo bwacu ukore ico wagambiriye gukora kuri twebwe no ku mahanga atandukanye azokumva kino kiganiro none dusengeye abagize uruhara rwose kugira tube abo turibo uyu munsi kugira ngo tube abo twavuyemo uyu munsi turasenze ngo ubahe umugisha utagabanije turasenze ngo bakomereze amaboko turasenze ngo umurimo watanguje muri bo uwukomeze uwushigikire mu izina rya Yesu tubyizeye amen.